mumenyereye kandi muzi, ndarivuga umwanya mutoya cyane cyane pe. Hanyuma bwa Matayo ibice 25 ku murongo wa 14 urasoma nyine aho hantu uko hangana. Bwanditswe Matayo ibice 25 ku murongo wa 14 tuvuga ibi 25:14 Bibiri iravuze ngo bizoba nk'ivy'umuntu agira agende mu mahanga, ahamagara abantu biwe abasigarana ibyo atunze. Umwe amuha italanto 5, uwundi 2, uwundi 1, uko umwe wese ashobora aja mu mahanga. Uwo mwanya uwahawe italanto 5 aragenda arazicuruza, yungukamo izindi talanto 5. N'uwo wa 2 abigenza cyo, yungukamo izindi 2. Ariko uwahawe imwe arigira yimba mu kuzimu, ahisha amahera ya shebuja. Hashize igihe kirekire, shebuja w'abo bantu aragaruka, asuzuma ivyo yabasigaranye. Uwari yahawe italanto 5 araza, azana italanto zindi 5. Ati mugenzi, wari wansigaranye italanto 5, ehe nungutsemo izindi talanto 5. Shebuja aramubwira ati, wagize neza muntu wanje mwiza wo kwizigirwa, wizigiwe kuri bike, nzoguha kugaba byinshi. Injira mu munezero wa shobuja. Haza uwahawe italanto 2, ati mugenzi, wari wansigaranye italanto 2, ehe nungutsemo izindi talanto 2. Shebuja aramubwira ati, wagize neza muntu wanje mwiza wo kwizigirwa, wizigiwe kuri bike, nzoguha kugaba byinshi. Injira mu munezero wa shobuja. Kandi haza uwahawe italanto 1, ati mugenzi, nari nkuzi kuri umuntu w'ingare, wimbura ivyo utarimye, ukuma ivyo utasanzaje. Ndatinya, ndagenda mpisha italanto yawe mu kuzimu, ehe ngibi ivyawe. Shebuja aramwishura ati, wa muntu wanje mubi we, wakinebwewe, waruzi ko nimbura ivyo ndarimye, nkuma ivyo ndasanzaje. Nuko warukwiye kujana amahera yanje mu bayacuruza, nanje ngaruka karonka ayanje n'inyungu yayo. Nuko ni mu mwake italanto, muyihe ufise italanto 10, kuko ufise wese azohabwa asesekarizwe, ariko udafise azokwakwa n'ico yarafise. N'uyo muntu wanje nimbura kimazi, ni mumute hanze mu mwiza, niho hazoba amarira no kuryanya insya z'amenyo. Amen. Amen. Iryo jambo nuko, ariko muri no Bibiliya yindi mfite ivuga ibintu byinshi cyane, bwari ubutunzi bwinshi. Reka mwumve. Iby'ico gihe wabigereranya n'umuntu witeguraga urugendo, maze ahamagara abagaragu be, ababitsi imari ye. Umwe amuha ibiro 150 by'inzahabu, undi ibiro 150 by'inzahabu, undi ibiro 60, naho uwa gatatu amuha ibiro 50, akurikije ubushobozi bwa buri wese, maze aragenda. Ku murongo wa 24 ahavuga ngo, hanyuma haza uwahawe ibiro 50, abwira shebuja ati, narinzi ko uri umuntu utoroshye, usaruraho utabibye, ukanura ibyo utanditse. Nuko ngira ubwoba, maze imari yawe
nyicukurira umwobo ndayishisha, none dore ibyawe. Twumvikane muri uwo mwanya nyine nari mvuze tuvugane kuri iri jambo. Ntimuruzi ibi bintu byose dukora n'ibyo tudakora. Ubwo twabayeho, ababayeho bose n'abapfuye, hari icyo turindiriye. Turindiriye umunsi wo kuzobazwa ibyo twahawe. Kandi hari igihe tuba tutangira kuvuga iryo jambo, abantu benshi ugasanga bariko bariyumvira ngo none ngo ibyo twahawe ngo ni faranga, ubutunzi, abafite amazu n'amafaranga n'ibiki n'ibindi. Si ibyo gusa. Hari indirimbo twaririmbye kera tukiri abakorare yagaze ivuga ngo muda na maisha ni taranto, mali na vipawa ni taranto, na muda na maisha ni taranto. Ngo vyote tuvitumie kwa kazi ya Mungu. Uko bivuga mu Giswahili ni ibi: igihe wabayeho cyo kuba mu isi ni taranto. Igihe imibereho wabayemwo, iyo ari yo yose imibereho wabayemwo, yaba iy'ubukene yaba iy'ubutunzi, irya mibereho wabayeho zari taranto. Ubuzima wabayemo ni taranto. Aho ubutunzi wakoresheje wabayemwo, ubutunzi ni taranto. N'ingabire zo mu nzu y'Imana, zingabire ni taranto. None ngo byose tubikoreshe mu murimo w'Imana. Reka mbaze ndeke ubu simpera ku mafaranga cyangwa ubundi buryo twabayeho. Reka mvuge aba hano mu nzu y'Imana. Abakristo twese turi hano, ndakubaza, ingabire yawe ni yihe? Kuko ntiwoba mu nzu y'Imana ngo umare umwaka, umare imyaka 2 utazi ingabire yawe. Kandi iyo ngabire ni ukuri kw'Imana, Imana izoyikubaza. Ni zahabu zikomeye cyane, Imana izokubaza iyo ngabire uko wayikoresheje. Mana yanje, ufashe iri jambo uko naryumvise mu mutima, abariko ndisobanurira abantu. None ingabire yawe ni yihe? Ubanze ureke byo kudandaza, ubanze ureke iby'ifaranga, ubanze ureke iby'ubutunzi bugaragara bwo mu isi. Sina benshi babufite cyane, n'ababufite barabufite nyine. Ariko ndabaza, ingabire yawe uzukoresha mu bikorwa by'Imana ni yihe? Simanikisha abantu amaboko, kuko tuvuze gutyo hari abatabizi. Kutabimenya, mbaze kubwire neza, kutabimenya warakijijwe, warahambye. Irahambye yawe, mbaze kubwire. Nukuri, nimba ari ukuririmbira Imana waraguhambye, nimba utakuzi warahambye mu kuzimu. Ariko yozindukuruka wa mugabo wasigaranye abantu ibintu byiwe, yo kubaza igituma wahambye taranto yiwe. Muzi ko abantu benshi bicaye ku taranto zabo, bazicaye ko pe. Nimba wari umusenzi ntubikore, kubwo ubwami bw'Imana wayicaye ko yoshika uno munsi yo kubaza, kandi ntiwobona uko umukira, ntiwokira. Nagize ubwoba ko abantu batazokira ibyo bahawe n'Imana byo mu mutima, bamara ntibabikoresha. Nukuri kw'Imana umunsi umwe turaye turi bubazwe. Kandi kubazwa bazabwira ngo nukundi nubanza urapfuye ukero uzoba winjiye mu bibazo. Wofu bunyine ugihari, ntazoza ngo akubaze ngo yaraguhaye si umuntu w'ingare kuko nguko uyu nguyu yamututse. Wa undi warabahaye ibiro 50 yatutse uwo mushebuja, aravuga ngo ni ingare, ni ingare yagize ati. Ubwo yamwizigiye akamuha ibintu. Imana yo mu ijuru yarakwizigiye iguha ingabire utayisabye. None iyo ngabire yawe ko idahaye ikora, uraye uri bubazwe iyo ngabire. Ingabire
hari ingabire y'abagira ubuntu bakabugirira abandi. Yumva ngo umuntu yashonje bikamuraza ku ijoro, ntafite ifaranga ngo amushire, ariko akamusengera, akarara amusengera bugaca mu gitondo, kandi muri ayo masengesho Imana ikayumva igakoresha wa wundi nawe akabona icyo afungura akagenda, ntanabizi kandi nta kamaro ko kubimubwira mwihorere, kurabikora. Naraye ndose rino joro ryakeye, naraye ndose Munyana, rigitangaza n'ukuri, kandi ahayakora mureke mbabwire ikintu kimwe. Tugitangira runo rusengero neza twarutangiye nka kurya kwi Yerusalemu, karwa rundi rw'abi Yerusalemu. Usanije umunsi umwe narifite umushitsi kiba hano Munyakabi, hano hafi kuri mosque y'abayisilamu hano, none mfite iyo nzu nabaga ngomare abashitsi banshikira mu ijoro, sinanamenya ko sinanavuga, abashitsi bari batatu, ngoje kuba kasa moya z'ijoro n'iminota mwijima rumaze kuba, numva telefone, nafite agatelefone ka Nokia kangana gati, ariho bwari bukiza, arampa, numva umuntu arampamagara, uri muhira Ntego, ati muhira harya iwawe ni hehe, teniha ndahamurangiye, abaza ngoje kwashika hari Kinogo, imodoka igwamo muzi yarazanye ibyo kurya bitetse bihiye, birimo inyama n'umuceri n'ibitoki, birya byo kurya by'ikizungu n'amasahani y'ikizungu, azanye ngo gaburire babana. Sinamenye wabubwiye, imodoka igwamo, ndababara birambabaza cyane pe. Imodoka ingemuriye igiye kugwa mu mwoba, ahangaha ngo bigende bite, ngo mare ibyo kurya kandi yariguye hafi y'inzu, babikuyemo barajituragaburiye abashitsi, ati uko biri kose muryamo uko ushoboye kose, atashozoza kubajana, araza jana babashitsi. Mana yo mu ijuru, bavuga ngo kiricho na mwanzo kikosi mwisho, uko twatangiye Mana abariko tuzoheza. Iyo ni sengesho senga Imana iminsi yo, uko twatangiye abariko tuzoheza. Urukundo rw'Imana rwatangiye hano mu nzu y'Imana hano, abariko tuzohereza hamwe na none. Bene data kunda, ico wahawe c'igiciro gikomeye, nanje ico nahawe c'igiciro gikomeye. Muri iri jambo twasomye, ntaho n'umunsi n'umwe nzogira uwo mbyegekaho ngo nahawe ibi ngo none nabo nabigenzure. Oya, nivyanje jenyine gusa, jewe nawe nivyawe. Imana ishimwe. Amen. Twabihawe kandi n'umwe, uwaguhaye niwe yampaye, gusa imitahe ntingana. Kandi nta mutahe mutoya, ibiro 50 wazahawe mutoya ni ibiro 50 by'inzahabu. Iyaba hano hari umuntu uko hariya muri za biriya hariya ngo atubwire ikiro kimwe cy'inzahabu amaze mukarekire murebe nabo. Hari indirimbo turirimba hariya ngo dore ico twahawe c'igiciro, ngo twahawe ubugingo butazoshira. Yemwe ngo nimwitegereze icyiza twabonye, ngo mureke gusigara mu butamenya. Abantu nibareke kutamenya, kandi kutamenya ni ikintu kibi pe. Nukuri hari ico twahawe c'igiciro. Imana ishimwe. Amen. Uwo mugabo w'umutunzi ariyumvira, Imana y'ubutunzi, Imana yo mu ijuru iriyumvira. Haleluya. Amen. Isiga iraduheza ingabire, iduheza ibyo dukoresha mu isi, iduha ubugingo buzima tubayemo, ngo Imana iragenda isiga isezerano ngo ningaruka nzoharurana namwe ibyo nakoze. Haleluya. Amen.
mureke mbabwire jewe ikintu usigaye ntinya. Nta muntu n'umwe mu buzima muri aba bantu bose bariho muri nosi woza kumparurira ibyo nahawe ngo abishobo yo bimenya. Tawe nukuri. Kandi nta sizogena imbere y'umuntu ngo bankumbwira ngo ibyanje nguko arambwirira ubusa beshe nibinyoma by'ubusa nta kuri kurimo. Namara nije uzitangira raporo kandi uwo musa azombaza uwo nguwo tuba turi aba nazoba yaje nawe twagiye mu ijuru twese azoba ari mu byiwe nawe nanje ndi mu byanje. Niba uwo nguwo ahanura yerekwa nagende yerekwa ibyiwe kandi azobibazwa ku giti ciwe nanje zobazwa ibyanje. Aho ngaho ntangabire nini cyangwa ntoyi hari abantu bareke kuzoza batubesha. Nukuri kw'Imana abantu ntibazareka kutubesha bareke. Hari umugabo wabivuze ahangaha haravuga ati jewe nabaye nicaye ahangaha jewe bwiye kimwe ati ngabona abantu baraje ngo Imana yabatumye ati uko yantumye uko yabatumye bakakumbwira bagasubirayo bwaca bakagaruka ngo Imana yabatumye ukundi ati ko murampenda n'ukuri kandi iryo jambo niryo n'ukuri kw'Imana atari iryo ati ko murampenda ati siyo Mana izibatuma ku bintu byanje nanje ndi umuntu wayo nyikorera ati genda mu mugibiri Imana nanje ivugishe nyabo ni inyibwirira ibyanje sibyo ati ntibugasore kungirira mu rugo tu ati ndabe nasaza bazabambesha ati genda musabira umurongo nanje n'Imana kandi iryo jambo niryo iryo jambo niryo n'ukuri kw'Imana hafe abantu bazabeshya. Mureke mbabwire jewe ikintu jewe uyu maze kwimenyaho namenye kandi kitakintera uruhuha yakoyo jewe ndazi neza Pawulo yandikiye Timoteyo ngo igituma mbabazwa gutya ngo ariko ntibintera isoni ngo nuko nzi uwo nizeye uwo ari we kandi ngo arambikiye hari ikintu ambikiye. Tuzamurira Imana icubahiro mu izina rya Yesu. Nukuri kw'Imana mureke mbabwire iki kintu yemwe rekana n'abantu abantu rekana nabo acana nabo ingare z'abakongomani hariya iyo batonganye cyane azabwira mugenzi we ngo tuwacane wazima ati nimba ushaka ko tugenda neza tuwacane ati dutandukane amahoro turekane amahoro ni mureke Imana iranzi yonyine nawe irakuza ukwawe nta wundi muntu ushobora kuza kwivanga mu byanje n'Imana yanje yampamagaye. Nimutuze cyabuzoza kwivanga mu byanje hagati yanje n'Imana hari ubwemu yera nta wundi muntu ndahawe ngo afashe siko umufasha twahawe n'umuntu reka nukuri umuntu uzotubaza ibyo twakoze n'umwe gusa uyu umwe n'Imana. Naho abantu gukiritika no gucamba no gutuka no kubesha no kugira ibindi baruzuye ntibazorekaga baza bareka se abantu no bajeruka inyuma y'abantu ngo bafuze ngo sibo bampamagaye sibo bazonkontorora. Ikibazo kiri he? Hari ikindi dutangiye nabo abatazonkontorora twagiye umunsi uzofa sizakirwa n'umuntu data wo mwijuru nizo banakoze neza azonyakira wenyine anjane mu gituza cya Aburahamu nizo banakoze nabi aho hagendwa haraza ibintu so navyo uzokora nabi haja sinirwa mpavuga harazwi ukora neza ahazoja harazwi aho hagati y'ivyo bibiri nta muntu n'umwe bihagaze hagati abe mwiza abe mubi abo mupastora abo muhanuzi abe ngo n'umusenzi abe ngo nigiki nta bimuraba muri ivyo ngivyo nzoja gusa ko aho nakoze ico nakoze ciza nta bindi ndaho murije abakristo
Imana ishimwe. Mw'abakristo ba Gerizo des Âmes ndabahumurije mu izina rya Yesu Kristo. Korera Imana, urebe imbere, urebe Imana yaguhamagaye. Dutumbira Yesu wenyene gutya. Niwe nyanduruko yo kwizera kwacu. Kandi buzo gusozera. Va kubya abantu nabaki. Abantu ni bande biki. Ngwino usenga Imana yawe uyikorere nupfa izo kujana mu ijuru. Nukora neza izo kujana mu ijuru, nukora nabi basi bizoba birangiye. Sibyo? Shata uyu munsi ndashima Imana yo mu ijuru yatwizeye twese uko tungana. Pawulo niko yavuze ngo ndashimira Imana yo mu ijuru yabonye ko ndi uwo kwizerwa irampeza ingabire. Niyo yampaye ingabire Imana. Ingabire mbabwira niyo yampaye amaboko. Aya maboko niyo Imana niyo yampaye amaguru. Sivyo yampaye ubwenge. Ico ni ingabire iyo ngiye ikomeye n'itarazo nasigiwe n'Imana. Kurabikoresha gute? Ibyo ngibyo muri aya maboko, mu bikorwa z'amaboko yacu tukabona amafaranga wahawe n'Imana. Kurayakoresha gute? Ngiye kurangiza murabizi na kurakoresha amafaranga wahawe n'Imana gute? Ikibazo nico ngico gusa. Nuyarya wenyine ukitonda abana hazo bari make, ukabona ibihumbi 100 ukabirya wenyine, tuzobukiranutse. Nukuri kw'Imana tuzobukiranukiye Imana, tuzobukiranutse na buhoro buhoro, tuzobugororotse, uzoba wibye. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Kandi uko kwiba nta muntu ukwiye kukubaza aho nyine, azoba guparamiye, azoba guhohoteye. Nukuri azoba kugiriye nabi, azoba kwinjiriye. Hano hano tuzovugira hano, ariko pembeni bandanye umenye yuko niba ari ibihumbi 100 wenyine, esiko aho hari kabaza imbere yawe izokubaza umunsi, izoza gusuzuma umunsi ni washikaza ikibazo njebe ngirana nayo. Yaba yatubazaga yadutestaga tukiri hano ngo duheze nka hetero, utubazo twatundi n'udukitwa tunumuzamuzugisha wewe teste. Yaba yaza kudutesta tukiri hano ngwize kuntesta, menye ivyizombaza hariya nawe izamishacaka ngo ce ikamera nk'isinziriye, irindiriye examen finale ya nyuma. Aho ngaho rero, aho ngaho nituhashika ngatsindwa ta revision y'urwo rubanza, ta repeshage, ta biki. Izo nite wahaye ubimbwira niwe professeur hangaha komeye. Murabizi reze ibyo. Nukuri kw'Imana ntibazo gusubiza ngo ngogenda usubire uje gukora hariya. Nukora neza birakwiye ibyo. Barasifiwe. Kizimisi ntakubona hangaha. Imana guhezagira ariko. Tuzamurira Imana icuba. Haleluya! Ta repeshage izobaho. Hoyi, tiwosubira inyuma ngo reka nje kwisuganya. Wisuganyike. Ya naho nyine bizoba birangiye. Bizoba birangiye ibyo ngibyo. Bizoba byarangiye kare. Icyo dukora no gutunganya n'ubu. Kandi Imana ishimwe ko urubanza rwo mu ijuru ruranditse muri Bibiliya hariya. Ni hariya hepfo nyine hariya twasomye ngo mu rubanza uko tuzocirwa urubanza mu ijuru. Kopi Imana yadutransfeye hariya muri Matayo. Kopi y'urubanza rwo mu ijuru Imana yararungitse ruri hariya. Ngo twashika mu ijuru ngwizosobanura mu buryo bubiri gusa. Tizogira ikivanga. Abamwe baje iburyo, abandi baje ibumoso. Abagiye ibumoso nabazoba bagiye kuja kwa shitani gusa. Ibyo mubimenye neza niko bivuga. Siko bivuga wa? Haho. Noneho nitumara babandi bagiye ibumoso. Ngo ababwire Imana ngo ibabwire aya majambo. Kandi uwo munsi bizoba bicitse kuri abo bagiye ibubavu. Igwe Imana ibabwire ngo nari ndwaye timwaza kundaba. Nagenda gusa mu gisagara cya Bujumbura. Iri iwacu ho hari na heza hano mu gisagara cya Bujumbura. Basigaye banga amakoti maremare. Umuntu yateraga ibiraka inyuma ukambara igikoti kirekire. Bakabona hakumaguru ipataro ndeza kunda gupasuka ngaha. Ikunda gupasuka aho wicara.
tukambara ibikoti birebire ukagenda no kugisengana icyo gikoti bararusha bacitira amazina ngo turi babusohoka ugapfa kuvuga uti busohoka ariko dawe kiranantwikiriye kirafuka abambaye abagenda gutyo ukababona wewe musengana ugaceceka aho ngo abantu barafunzwe ngo ntibagenda kubareba aho bafungiwe abandi bararwaye baja mu bitaro ntibagenda kubareba ngo none Yesu ahaye yihereza ko mwumve Yesu Imana ukuntu imeze iteye ubwoba ngo narindwaye narifunzwe narindwaye nagize gute ngo ntimwaza kundaba ngo none ngo nimugende muje mu muriro washobuja mwakoreye muje kuririrayo siko jambo niko rivuga hariya ngo abwire babandi bagiye iburyo bwiwe ngo mwebwe ni muzabo data yahezagiye ngo mwakira ubwami mwahamagariwe uhereye ku kuremwa kw'isi narindwaye mwaraje kundaba nari nambaye ubusa mwarambwa mpaye impuzu nagize gute birya byose ngo none ni muze muje mu munezero washobuja mwishire nimuze twishirane mu bwami abantu bakoresha tani bagira maneno harya ni très dangereux ngo bamashira amaboko hejuru bose uko bangana ngo turabaza Yesu ati mubaze abazojaniranya nuko atazobagira repeshage ariko ntabazojaniranya ntabazojaniranya ati ngaho bazadaye ati cyo mbaza ngiki bati ngaho ni ryari warurwaye wewe uriko afa kutubesha warurwaye wewe zo rwara ubimana none wambaye ubusa ryari wagende wambaye ubusa gutegwe bikibyageze bite warushoje ryari ntitwakubonye ngo tubure kukwereka iyo neza ariko n'ababandi nabo bagiye iburyo batubwo ngaba babajije aba bagiye hariya kuriya mu tipe shetani batereka natwe tubase none nyine twakugaburiye ryari twakugambise ryari byageze bose ngo abasubize ijambo rimwe ngubwo bya bindi mutabikoreye abagerizo aha niho turiga sivuga ibindi ahandi nabo abandi bene bo barahavuga ubwo mutakoreye abagerizo bya bindi ngo nanje ntimwari kubinkorera siko byanditse amaze bose ngo bibuke ibyo bakora abagiye ibumoso ngo bariri ngo bazazamo barira n'ibibyira bize bireshebeke ibimyira barize batakigarutse ngo baje gukora hari umunsi buzoca tutakigarutse ngo tuje gukosora umunsi wa munsi uzoza kuri kw'Imana tunanirwe kuja gukosora izo twishe tunanirwe kandi nta muntu utazi gukora neza biranditse muri Bibiliya y'icyaha gikomeye ngo uzi gukora neza yaheza ntabikore ngo nishaha niko Bibiliya ivuga uzi gukora neza ngo ntabikore naco ngo nishaha mu bindi kizo mujana mu igahera kwa shitani bene data babandi bitaranto rero baba baratangiye ubibiri 150 by'izahabu ngo baratanguye aragenda aradandaza arunguka uwi 60 biro aradandaza arunguka uwa 50 ngo arabika ngo bucaraza ngo duharure Imana irayi ribuze guharura nukuri kw'Imana irayi ribuze guharura izo yaguhaye umenye kuzishura ngo kama wewe siko twaturirimba ngo kama wewe haukufanya kazi tayarisha maswali na majibu ngo witegurira ibibazo n'ibisubizo wewe nikiyo ndirimbo yikorari yakeraga ziririmba tukiraba ngo base bose ari bamara bahagarari bose uko bangana bahagarare ku murongo none ngo amubwire ngo wewe warungutse ngwino wabaye umwizigirwa ku bintu bikeya none ngwino guheze ubwami ngozo guheza ibindi nuri wahawe 60 ndabamuheze uwahawe 50 ngo araza n'amaneno maremare giswahili kirekire kirashagutse ngo njewe bataho ati sinakoze ati naragutinge nturi umuntu mutegere kubwira Imana ngo ntiyari umuntu nyine ngo narinzi kuri umuntu w'ingare mubi aratukana ngo ndavuga ngo se wabimpereye iki ngo none ngo ndagana ndabihamba ati ico ntokora sinabiriye ariko ngibi byawe daye kandi yasaga n'uwagororotse nawe mu mafuti utari wariye umutahe w'abandi arabihamba na umva naho utabiriye ukazobitanga kwa kundi Imana yabiguhaye uzobazwa
kubera iki utabibyaje umusaruro? Umva mbabwira umutwe w'iri jambo ari wo munamwe utahane, ni ukuri kw'Imana. Byaza umusaruro itaranta Imana yaguhaye. Byazo rondera umwimbu kuri wa mutahe Imana yaguhaye. Umutahe ninde? Ni wewe ubwawe. Bankoreke amahera. Umutahe ni wewe. Kurakora iki ngo bigende neza? Mw'abakristo mwe, nimba muzamwibuka ijambo rivuga ngo turiho kubw'ubuntu bw'Imana, dukora kubw'ubuntu, niba tugenda kubw'ubuntu bw'Imana, turiho kubw'ubuntu bw'Imana. Ariko ubwo buntu burafise iherezo. Ubuntu burangirana n'iki? Na nyamunsi. Wa munsi yushitse ubwo buntu bw'Imana babuhagaze, bugakomezanya. Noneho ukabugiye gutungwa n'ibyo wakoze. Abakoze neza baje mu ijuru, abakoze nabe baje mu muriro. Kurakora gute? Uri kurakora gute wewe? Ni kibazo. Kandi si ikibazo ngo ntaka, oya, uri kurakora gute? Twebwe mwishengero, mu mashengero y'ubu, ariko naratangaye, Imana imbabarire kandi ifashe nangiye kuvuga ijambo. Nangiye kurivuga. Reka direke. Pasiteri hariya kera yanyica ko ngufite akajisho. Ndamubonye ndaretse kandi ndakubashe. Nabiretse n'ukuri. Mw'abakristo mwe, yemwe mw'abakristo mwe. Ayiwa ko igihe tugezemo si kibiwe. Jewe Pasiteri Manase ngo ndasuzuma ibikorwa bakoze. Jewe urya munsi nibuzogaragaza ibyo twakoze. Ese ko twanditse muri Maraki gira ngo urya munsi nguzobi si jewe, si Pasiteri Eric, no. Si Pasiteri Donatien Nsengiyumva na Bigabo na Steve nande. Oya nukuri oya, ndababwiye sibyo. Nta muntu numwe uzerekana ibikorwa bakoze. Ni wa munsi uzobyerekana, umunsi uhoraho uraje, kandi nguziye amahanga yose ngo ibyo bakoze byose bizogusubira ku mutwe. Bigusubire ku mutwe bigaragara, ubihemberwe. Imana yiteguye guhemba abantu. Imana yiteguye guhemba abantu. Nuko bigenda. Mukore neza bene data, dukore neza gusa, ndabibabwiye. Kandi ukore neza ntutirishe. Amayegizame ese no kundebese bazababuza gutirisha. Erega birakomeye gutirisha. Cyangwa ngo ni bano bana umunsi umwe sinza abana nabajije ahangaha. Ese bana mwe murakiraduka Imana mayi bati cyane rwose. Ese nimuzamutirisha ku ishuri bati batase n'ivyo navyo birimo. Nukuri erega gutirisha kubi kuva muri primaire ukageza hejuru. Mureke mbabwire rero hano mu nzu y'Imana abantu benshi bari mu gutirisha, bagatirisha. Kandi ukagira amahirwe mabi ugahurira n'umuntu watirishije, aragukorera igitangazo utazokira mu isi. Ni ukuri kw'Imana. Hari abantu bari mu gutirisha amasengesho, abandi bagatirisha ubuhanuzi, abandi bagatirisha sinzi ivuga butumwa, abandi bagatirisha ibiki, abandi bagatirisha batirisheri baruzuye. Ntimubona ubuhanuzi hamwe n'ubupastori? Ubupasiteri ubu ngubu muzamubona twitwa ubu buragoye ni ukuri. Ubupasiteri muzamubona twitwa bakaduhamagara hariya, noneho ga ndetse nje tukibona aho duseruka twebwe. Ko turashaka tubona aho duseruka mu gisagara. Ibara ryaraguye.
Titukibona aho duseruka. Usigaye uvuga ngo umupasiteri ngo abasikoro ba mbere kwisi n'abapasiteri. Siko bavuga. Twebwe tutaba tugiseruka ngo tuvuge ngo Imana yavuze. Wavuga ngo Imana yavuze wo kutera amabuye vuba cyane. We yavuze gute? Haba hari byo ari Imana yavuze byo. Kuko hari abandi bavuze bitari byo ngo Imana yavuze. Ni mwe bambwira twadu televiziyo twadutse mu isi bari bukuzana telefone agashira hangaha akifotora aha yavuga ayigisha wenyine ari wenyine ga ko yarasaze agasara bigacika ico yakamurega ari wenyine akigisha gaheza agahanura gaheza muri akarungika kwisi. Jewe sigaye numva umuntu ese no kwemerera iki ko mufata mpaye impanuro no kwemera gute ubuhanuzi bwo kuri WhatsApp bwamaza abantu nico gituma tutakibona aho duseruka twebwe abapasiteri bo kuri WhatsApp batanage ngira ngo none batanafise sinzi aho babereye abo bungeri simpasi nihashake abahahari none yo bayafite abakristo ntabigisha ngo bamufata ayigisha abakristo bakamufata wenyine akifata wenyine ni nomero ziwe Yesu Kristo aravuze avuze iki kandi mureke agambabwire nukuri kw'Imana abakristo basa kumva gutyo oyo kumukoze w'Imana mwabakristo tuve mu bwana yemwe bamushakira mu ijuru tuve mu bwana nimuve mu bwana shetani tazomara izobamara shetani nigumo kuyibererekera shetani izomara abantu umuntu urumva ugenda akagura costume ni karavati kuko nambaye akabesha igihugu akayogoza nukuri Mana yo mwishu werekane ico nkundira Imana rero bwari wateuje naririmba ico nkundira Imana ni kimwe tizayitiranya amazina tizayitiranya n'ingeso ga ntiyozitiranya oya kandi bitebuke ari jambo ryanditse muri Timoteyo ngo kuko umugabo umwe witwaga Yane na Yambure ngo barwanije Mose ngo niko dufite abantu barwanya ukuri ariko avuga ijambo ryiza cyane ngo ariko ngo ntibazorengaho hari umurongo tarengwa wabo nimwihangane mugenzura imyuka shetani yavanga ishengero ry'Imana nimwihangane mugenzura imyuka iyobya yinjiye mu bantu wowe ukibasha gusegenzura umwuka kandi uwo mutangira kugenzura uzontege niza kukuramutsa mu wawe niza kukureba uzumva ivyo nkubwira numara usengera utese uyu ibambwiye ni ibiki nawe mugenzura abandi genzura imyuka yose muhere kuri jewe none arariho muhera si kuko uzokuyobya suzova mu kuzimu subudasanzwe uzi n'ubusanzwe uzi wigeze no kukubwira ibindi bimwe byiza avangirwe navangirwa n'abakuvangira nakuvangira usange urudavage rwo kuvangirwa usarguza igihugu kurakora iki mu buzima uzobazwa iki kurakora iki shetani hari ijambo rimwe ngo shetani gira ngo irabizi ko yaciriweho urubanza iteka ryaraciwe ryayo izoja mu muriro irabizi ngo ariko ngo izigenda izerera nk'intambwe ngo ishaka uwo yorotsa ngo bazojane muri wa muriro niko shetani izigira Imana itubabarire mutazohura n'abantu bavuye mu buntu bw'Imana bayobye bakakuyobana Imana ibazigama ishengero ryayo abakozi b'Imana nababwiye karatu ya gutangira gusenga ndimusengera ishengero ry'Imana dusenge twese ndabahaye mutwaro no muri uyu mutwaro tuzogira wejo bundi wo guheza umwaka
ukwezi kwa12 ni ukwezi guhereza umwaka. Intumwa za Yesu zari 12, bene Israeli imiryango ni 12. Ni igitangaza. Aha rero ahangaha tuzohigira ijambo ry'Imana kandi dupfukame dusengera ishengero. Ndifuza ko twozoja kurangiza uno mwaka buri muntu wese aze ko ahagaze neza. Uno mwaka wabaye umwaka w'amageragezwa cyane, ndababwiri ku bintu byinshi cyane, ibintu byinshi mu butunzi, mu budandazwa, mu miryango, mu mashengero, ibintu bivangaza. Ariko Imana yo mu ijuru igiye kuvangura. Ko turasenga Imana ngo ibi byose akajagari kose gasigare muri 2020, twinjire mu mwaka wa 2021 tumeze neza, tubona iyo duhaye tuja. Imana ibahezagire. Ninde muntu muri twebwe